Turabaramukije cyane amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri rusange aho mbere hose nibaza ko mwiriwe neza na cyane twifurizanye ibihe byiza kuva huwe rumwe umuntu aja ku rundi biba byiza umuntu agiye araronka abantu bamwipfuriza ibihe byiza. Rero tuje kuyincuro tuje kubabwira amakuru yaranze na cyane iyi ndwi yose irenganye. Indwi yose yaranzwe n'ibintu bitangaje cyane haba mu Burundi canke se mu bihugu bibanye, ndavuga no mu makungu aho hagiye haba ibintu babwiye bitandukanye. Turahera cyane ku makuru ndetse no ku matangazo ndetse no ku byashikirijwe muri rusange na musitanteri wa Mukaza kubakorera mu gisagara ca Bujumbura, ndetse amazu ari mu Irohero ndetse n'abantu bose bafise amazu muri Mukaza asa nk'ayashaje, asa nk'ayafise ikibazo bisaba ko bayanagura kandi bigasaba ko bayatera irangi. Abadashobora kubomora ngo bubake barabe batere irangi kugira ngo igisagara ca Bujumbura ndetse kibeho kimeze neza kandi gitagasiko na cyane ari aho abantu benshi bashikira bavuye mu bihugu bitandukanye, ingenzi ziza zishikira mu gisagara ca Bujumbura. Rero birasaba ko umuntu wese afite inyubako mu gisagara ca Bujumbura akakwiye kuyinagura akayitera irangi kugira ngo tubeho ahantu hasa neza kandi hatagase. Hama ayandi makuru ariko aravuga cyane ku bantu bari mu gisagara ca Bujumbura na cyane abantu begereye izi nkengera za Rusizi, ndavuga abantu begereye cyane Kongo. Haravuga cyane amakuru atandukanye ku bantu bariko baravuga ngo hariho ukuntu umuntu aza akakuramutsa cyangwa se agagukoraho akaba gutwaye igihimba cirondoka. Ivyo bintu sivyo byahakanywe nda cyane inzego z'igihugu zavuze ko ivyo bintu bitabaho kandi bidashoboka. Abantu bariko babivuga ari bihuha mu Burundi, ivyo bintu bitabaho. Tubwira rero abantu bariko bumviriza amakuru agiye atandukanye ko ico kintu byaraye bibeshujwe ko ayo ari amakuru ya fake, na cyane abariko bakwiragiza ivyo bihuha nabo nyene bashobora gufatwa mu misiza, ndetse bamwe bamaze no gufatwa kugira ngo ntihabeho uruhagarara ku bintu by'amakuru ya fake. Turavuga rero mu Burundi aho na cyane muri rusange tumeze neza, akavura karagwa kandi ibintu biriko biragenda neza, nta kibazo na kimwe gihari, usibye ko basaruye n'abandi bariko baterera ikindi kiringo gikurikira, na cyane ku barimi baca bavyumva. Abanyeshuri nabo bariko bagereza mu examen na cyane kugira ngo bitegurire akaruhuko ka Pasika. Rero bariko bariga igice ca kabiri. Tuvuye mu Burundi tuje mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho na cyane ibihano bishikara biba ibihano bashikara badugirizwa ibihano, aho ubu naho bahawe igihano cy'uko abategetsi abo twokwitwa abayobozi cyane bo mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kubuzwa guhabwa visa yo kuja mu gihugu cya Amerika. Ubu umuyobozi wo mu Rwanda ashobora guhonyora mu gihugu cya Amerika. Twivire ngaho twegere cyane muri Iran, Israel, tuje no muri Amerika aho na cyane intambara ziriko zirabandanya ziba, aho na cyane umukuru wa Amerika avuga ko ashobora mu misi ibiri ashobora kuzimanganya ndetse akazimanganya Iran ntizosubire kubaho ku mateka y'isi. Ariko nange nkavuga ati na Iran nayo nyene ntagara abana, kuko benshi baza bavuga ko intambara igomba kurangira duhereye mu ntambara yabereye muri Ukraine n'Uburusiya, bavuga ko ari intambara izomara amasaha makenya, ariko ntihavuye yoroha, yarabandanije kubera ko ntubuzi uwo ugiye gutera nawe ukavyifatamwo, ntubuzi ugiye gutera nawe ivyo afise. Aho Iran iriko itangaza ati natwe ntabwo badufise, nimuze tubahe ikaze, tubakire, na cyane twe turakunda abaza, twebwe ibyo tuba dufise tuzokwivuna umwansi. Aho na cyane abantu benshi bataramenya ico Iran iriko irafa na Israel iriko irafa na Amerika na Israel bisa nkuko bari ku rugamba rumwe rwo kurwanya Iran. Ariko abantu benshi bariko baravuga ngo Iran ko tubona atabihugu biriko birayifata mu mugongo, atabihugu biriko biraza bigana, atabihugu bitariko biravuga ngo twe turi ku ruhande rwa Iran. Abantu benshi bakibaza ati bariko bafashwa nabande, aho hari benshi bariko baranurwanurwa ko Iran yoba iriko irafashwa n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya, ariko bikaba bitaremezwa cyane. Ariko mu kiganiro umuvugizi yatanze ku bamenyesha amakuru aho yagiye abazwa ibibazo bibe bitandukanye, yaravuze ati Uburusiya ndetse n'Ubushinwa hambavu yuko dufashanya mu bintu bitandukanye, ntago bisigura ko
nshobora kubemerera ko n'ubu tuko tufashanya mu bintu by'intambara. Rero namba turi abafatanya n'ibikorwa mu bintu bitandukanye, rero ntabwo turiko turavuga ngo duce dutangaza ibyo dufashanya, ntabwo twigeze tubitangaza ngo nyene ngo duce dutangaza ko Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ngo bariko baramfasha mu bintu bitandukanye. Aha atavyemera neza, ariko uri kurumviriza inyishu womenga ni ega ariko si ego, nubwo bamwe bariko baravuga ngo yahavuye avyemera. Ntiyavyemeye, ahubwo umumenyesha makuru yamusize mu rujijo, nawe nyene ntazi ico ashobora gutangaza kubera ko yamwimye amakuru ya nyayo, na cane cane kari bwo ubuyobozi bwiza bubabwiye butandukanye ku bayobozi b'incabwenge. Na cane cane iyo uri mu ntambara kuvuga kumbure ibitero vyawe uko bimeze, kuvuga ahantu kuri ubufasha, kuvuga ahantu uko ugenda ukora imikorere yawe, burya amategeko y'intambara ntavyemera, na cane cane ya gisirikare. Niyo mpamvu uvuga ati abantu bose bariko badukurikirana bumve ko iyi ntambara irimo urujijo rukomeye cyane. Uri kuraraba Irani barayiziza iki? Umuntu wese ashobora kwibaza Irani bariko bayiziza iki? Abantu benshi bagiye bavuga ko Irani bariko barayiziza ibitwaro bya bikomakomeye bariko bakora, aho Amerika ishobora kuba ifise amakenga ko Irani ishobora mu minsi iza kuzokubita Amerika ikayisibanganya, ikayikura ku butaka bw'isi. Ariko nibaza ko Irani atari yo ntumbero ifise, kumbure nayo ikavuga ati twe tuko dukora kumbure ibintu byo gukingira akarere kacu ndetse n'ahantu tuba duherereye, abantu bapfa kutwinjirana byoroshe. Nuko rero bimeze, abari kubakurikirana amakuru abagiye atandukanye, amakuru avugwa ku isi yose nuko muri rusangi, nuko tumeze ku isi yose, nuko muri rusangi tubabwira ko abantu bataragira abone ndetse batarakurikirana iyi chaîne ya Burundi, nibaza ko muri ko murahomba mwa kino gihe. Hari ibintu bishushe cyane, nitubanyoteza tukuma tubageza ko ibintu biba bitandukanye. Mukomeze kuba nacu, turasubira mu yandi makuru akurikira. Murakoze cyane.